Ndabaramukije cyane bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije. Mutamenye na jewe Janvier Imana irambona muri kino kiganiro nkaba ari jewe nsanzwe nkunze kukibashikiriza igihe cose mba nagira ubwo buntu. None rero ndafise amajambo nagomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu igitondo gishasha cuno munsi. Dusome amajambo abonekana mw'icete canke mw'ibaruwa mw'ikete ryandikiwe ishengero ry'Abanyefeso, ni igice ca kabiri. Dusoma umurongo w'14. Twumva aya majambo ahari aba ariyo dusengerako, aba ariyo novuga ngo atubera ijambo ry'urufatiro ry'uno munsi, aba ari ryo jambo novuga ngo ni ijambo ritubera iryo kuzirikana ko uyu munsi umuntu agirirwane aho agiye kwirirwa hose. Aya majambo rero avuga ngo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe, ahomvoye ca gisika co hagati cadutandukanya. Imana yacu nidutabare. Tugomba dushaka n'umurongo w'15 uvuga ngo ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe, nibwo byagezwe birimwe amabwirizwa ava mu byashinzwe, kugira ngo muri we ya macakubiri ayarememwo umuntu umwe musha, ngo azane amahoro, atyo Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo nibaza ko muyumva araryoshe ku buryo sinzi ko umuntu yoyavuga kumbure akoresheje uyu mwanya wo muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi gusa, kubera yuko tuba twifuza yuko kibe ikiganiro kitari kirekire. Paulo yandikiye aba Banyefeso ariko arababwira ingene ngo amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba, ingene umusaraba wa Yesu Kristo umwe yabambwa wakuyeho amacakubiri y'amoko. Ayo macakubiri y'amoko yavugwa ni amacakubiri yatuma abatari mw'ihanga rya Isirayeli badashika hera cane, badafise uburenganzira ku Mana yitwa ngo ni Imana y'Abisirayeli, alors que iyo Mana ari umuremyi w'ijuru n'isi. Umuremyi w'ijuru n'isi nawe uwo ari we wese yarakwiye kumva yuko ari Imana yiwe. Rero ibyagezwe amacakubiri yarahari, kuko murazi yuko banenana mbe nabo nyine hagati yabo, nubwo wasanga ukurikiranye mu mizi ya kure cane ugasanga bava hamwe. Murazi ko ngo Abayuda n'Abasamariya banenana. Ivyo navyo nyene naho ndabikweza sinobijamwo ivy'ingene vyagenze, mbega vyagenze kugira ngo Abayuda n'Abasamariya banenane. Hariho ukuntu novuga ngo Abasamariya nubwo nabo nyene novuga ngo nabo barimwo Abayuda, mugabo barabanena kubera ko ngo bari bavanganye n'abanyamahanga. Ni ibintu vy'amahistoire ya kure cane mu ntunge, ni hano nyene usanga ibintu bijemwo, mugabo ntogirana ntahava ninjiramo. Ngomba rero kuvuga iki rero ngaha Paulo araberekera ingene mu vy'ukuri mu bantu bemera Imana, abakizwa, abakristo, abigishwa ba Yesu Kristo, ishengero ry'Imana, ingene abarigize les membres chrétiens bobo amacakubiri atajambo afise hagati muri bo, kuko ari amacakubiri yakuweho n'uwo musaraba. Yesu nibaza ko kumure mumaze kuvyumva, apfumbo ku musaraba acikanye igihuzu ngo cari gitangiriye ahera cane ho urusengero, caratantabutsemo, kuko ico gihuzu nta muntu yarengana hariya kiretse umuhereze wenyene agiye gutanga ibimazi yaba yatowe. Rero gitantabutsemwo kubiri kuva hejuru gushika hasi, vyatumye n'abantu bari hirya babona ibiri hirya hariya hantu bari barahishijwe. Ni ukuvuga rero igisika cari kivuyeho, umuntu wese yararonse uburenganzira bwo kuba yokwishikira ahera cane yahora ashikirwa n'umuherezi. Uwo muherezi akaba ari bagenda kumutangira ibimazi.
ibintu nyene nk'ivyo. Imana yacu ntidutabare. Muri make nuko nyene bigenda birakwegana kandi nanje mu kamengo nyene style yiwanje canke systeme yiwanje nyene meze banumva umengo novuga ikintu ku buryo umuntu acumva neza ibigikikuje, hanyuma nkabona rero kugira kukirangiza mugabo umuntu tugitahura kumwe. Rero burya ntumbereye hanini kuvuga yuko amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba hanyuma hakabaho amahoro. Ngaha ayi yavuze ko kuri no murongo twasomye ngo niwe mahoro yacu, yerekana ingene rero ngo ayo macakubiri yagize yakuweho n'umusaraba, kuko yahinduye ni kuvuga Yesu ya macakubiri kuba kimwe, ahomvuye ca gisika co hagati cadutandukanye. Ico gisika rero nico kihuzu cari gikingiriye ahera cane, catangira novuga ngo kikabuza abantu kwishikira imbere y'Imana. Kandi ikindi naco ni iki kintu c'uko wanashaka hagati y'abantu n'abandi nabo nyene hariho ibituma bonena nabo kwankana urunuka, kubera ko data wanje novuga ngo bo bose abantu b'Imana, bo bose abakizwa. Imana yacu ntidutabare. Hanyuma kandi ngaha twabonye ngo ubwansi amaze kubuhinduza ubusa, ni kuvuga yafashe ubwansi bwari hagati y'abantu abuhinduza ubusa umubiri wiwe Yesu. Gupfa kwiwe kwatumye amacakubiri yose atajambo asubira kuba yogira, kuko Yesu yapfiriye bose, acungura bose, avuga ngo birarangiye. Imana yacu ntidutabare. Reka rero mbere y'ibintu byo kuguma mvuga ngo kuri ibi na biriya umuntu amere nk'uvyihoza. Rero burya iri jambo rigomba kutubwira ikirere. Iri jambo ritubwira ngo niwe mahoro yacu, twebwe abatakiganzwa n'amacakubiri. Ariko mugabo nubwo biruko muri kino gihe amacakubiri aracariho. Ukurikiranye mu mvugo z'abantu, mu makartier ngene abantu babanye, ukurikiye kumbure mu ntara hirya no hino, usanga ko kantu ukurikiranye mu réseaux sociaux, usanga bakivuga imvugo y'amacakubiri bahari. Kandi ayo macakubiri ngomba kuvuga ngo si mu buryo bwo mw'isi gusa bw'abahutu n'abatutsi, ariko ngomba kuvuga n'amacakubiri afatiye ku madini, afatiye ku bantu bitwa ngo ni abakizwa, afatiye ku bantu bitwa ngo ni abakristo. Ugasanga abantu bitwa ko bari kwasenga Imana imwe, ugasanga abantu imyizerere yabo yitwa ko ari imwe, mugabo hagati yabo bakankana, abo kwa banaka nabo kwa banaka. Ugasanga umengo bafise ibintu bapfa, mugabo bose bakavuga ngo bariko barakokera bagenda mu ijuru. Kiyumviye none iri juru bazorihuriramwo gute? Hanyuma barihurizemwo, kuvuga bari banemwo amahoro. Kandi tubona canke tuzi yuko mw'isi byabananiye kwihurizamwo, no kuvuga mw'isi guhuza no kumvikana no kubana mu mahoro. Abantu vyansi ko babana mu mahoro bari mw'isi, abantu vyansi ko basengeranira, bashingiranira, bahana bageni, abantu vyansi yuko umwe yogira igikorana agatumira uwundi ati ngwino uzane korali nawe iririmbe dushigikirane twese no kwagura ubwami. Bizokunda gute yuko mwijuru ariho bazoca bahuza bakumvikana bakiyumva namwe? Nibaza ko ico kintu niyo butaraciyumvira uzociyumvire, hanyuma wumve ko uzotora inyishu. Imana yacu ntidutabare. Ariko rero abakristo, abakizwa, abakristo, abitirirwa Kristo Yesu, uwapfuye akazuka, wanesheje urupfu na kuzimu, nta macakubiri akwiye kubaranga. Imana yacu ntidutabare. Aho turi mu gihe ho ngo bibere nk'ubu mu maeglize amwamwe, sinovuga ngo iyi canke iri, ivyo ntibikenewe. Nawe urazofata devoir à domicile urabe ukurikirane, usanga hariho inzego utojamwo kubera yuko ufise izuru rimeze uko canke kuriya. Mugabo vy'amazuru navyo nyene hari igihe bavyihendako. Nibuka umuntu bahatswe kwica mu gihe c'intambara, bamuziza kumbure ngo ufise ubwoko ubu. Munyemere ndabivuye gutyoya kubera urabona nyene ni hatari kumva z'akazi. Hanyuma
bagomba bamwice neza na neza. Umuhungu wiwe araseruka ati yo reka ko ni papa nimwihekure nimwikore mu nda. Abantu pu so wawe wowe iryo zuru ryawe risa n'irya so wawe. Iyo se wiwe rero yarafise izuru rimeze ukuntu abo umuhungu wiwe nawe yabyaye yarafise izuru rimeze ukuntu, no kuvuga ko tandukanye nuko izuru rya se wiwe rimeze. Imana turi dutabare. Ngomba kuvuga yuko rero ivyo bintu ushobora gusanga no mu nzego hari hakari inzego utojamwo, hakaba ari ishengero utojamwo ngo ronke ijambo, hakaba ari ishengero kanaka muri quartier kanaka utosaba ijambo ngo bariguhe, ukaba utogenda hanaka ngo baguhe indirimbo yiririmbe kubera yuko umengo hoho si kubera ko utazi kuririmba, si kubera ko utazi gusigura, mugabo kubera yuko iyi shusho yawe imeze gutyayi, ugasanga ni hatari ibintu. Reka tubigarukirize ngaha. Amacakubiri y'amoko akugwaho n'umusaraba, ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana, ni pasitori, ni umuapotre, ni umubishopu, mugabo ugasanga arafise abakristu biwe yanka kubera yuko badasangiye ubwoko. Kuko bibamwe bo bakaza bibaza ngo baje guhembuka, baje gukira, bariko baja mw'ijuru, ntibamenye yuko witwa dadi wabo yuzuye inzigo n'urwanko runuka rw'amacakubiri. Ivyo navyo urumva yuko atari ibintu vyiza, ari ibintu bibi kandi bidakenewe muri societe ndundi cyangwa se mu muryango ndundi nk'uko abandi bavuga. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu na muzereka rero dusenga Imana. Mbega none nagomba ngo turangize kuri kino kibazo, nawe wiyumvire, mbega by'ukuri wewe nta kantu k'amacakubiri ufise? Ubu urumva yuko wicaranye n'umuhutu canke umututsi ndatangorane? Aha, mbega urumva yuko ugwaye uwo mudasenga mw'ishengero rimwe uwo mubwira ati nyabona mwene data dusangira urugendo rwo kuja mw'ijuru nsengera? Ubu urumva abo kwa banaka wemera ko nabo bari mu rugendo bariko baraja mw'ijuru, canke wumva umengo wewe niwe uri kuraja mw'ijuru wenyene? Abanaka ni ubudumbi. Nigeze kumva umupasiteri umwe avuga ngo ubudumbi, nakavuga byagomba kwerekana ko ishengero we arongoye atwara ari ryo shengero, mugabo ubundi ari ubudumbi, ari vyaduka. Mugabo kandi turavye kahise k'amadini, kahise k'amashengero, turaba dusanga iri tara kadumbi ni ishengero ry'abayuda gusa. N'abayuda abisirayeli hariya, abandi bose ni n'ubudumbi n'ivyaduka vyaje mu nyuma. Imana yacu nidutabare. None rero hariho kutemerana hagati y'abakizwa, y'abemera Imana, hariho guciranira imanza, hariho kunegurana, hariho ko tavyumva kumwe vyo mu rugendo ruja mw'ijuru, kandi vyanse ko tuvyumva kumwe tukiri no mw'isi. Iyo mw'ijuru tuko turavuga ngo tuko turaja naho, sinzi ko ho tuzoza ngo tuvyumve kumwe. Biragoye ingene tutavyumva kumwe, dukorera umwe kandi nawe ashaka ko tuzobana hamwe nawe twese turi hamwe. Ni hatari. Ariko mugabo kandi urundi ruhande nawe biratahutse ko Satani nawe n'umwansi w'ivyiza. Kubw'iyo mpamvu rero uharanire gutsinda umugera mubi w'amacakubiri y'amoko, w'amacakubiri y'amadini, hanyuma gutyo Yesu abone kuba ariwe aba mahoro yawe, kandi bizoca bigenda neza. Ntushobora kuba ufise amahoro utuje ngo Yesu akubere amahoro mu gihe nawe ufise abo mwanka, ufise urwanko mu mutima wawe wabitse wataritse bwo kwanka aba canke bariya. Imana yacu nidutabare kandi mwiko ko muri ko muragira muja mu nzira imwe. Rero nawe majambo mwese abayumvise tubifuje kugubwa neza no kuranirwa, naho ubutaha mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Dusenga Imana. Mwami w'abami Yesu, tugushimisha ni kubwa no majambo twumvise, tuguhaye kazi ngo umuntu wese ayumvise akavuze ngo jewe nane sanze hari habo ncanka, hari habo nankurunuka, hari habo nterekwa, nsanze mfise ibintu vy'amadivision vyo kwirema ibice, vyo gukunda bamwe nkanka abandi, mfise amacakubiri, mfise urwanko muri jewe. Ngwiza ko imbabazi hanyuma nani nshoboze kunesha uyu mugera mubi w'amacakubiri y'amoko, mugera mubi w'amacakubiri y'amadini, hanyuma mbe icaremwe gishasha
mbeho numva yuko ndi mu rugendo by'ukuri. Urakoze uwo muntu rero cumugirira neza, wese najya bagera Kristo Yesu tubyizeye, amen.